Yeah, Black Baron, Man Without Borders. I wish all the best for everybody who listening us, who watching us this time in the worldwide, brother and the sisters. Is question mark, Mr. Question mark, Black Baron. This is JTV Online, brother and the sisters. Unaona bwana? Kwa wote ambao wanatufuata vyema kabisa kutoka South Africa, pande zote za dunia, East Africa, Kenya, Rwanda, Kigali, wapi pote tunaendelea kubrindima vyema sana. Vipindi maridadi, Kiswahili, Kifaransa, Kirundi, tunabonga vyote. Tupo kwa ajili yako, tunakupenda, tunafanya kila ambacho kinatakiwa. Mbona vibe la kutosha sana? Unajiuliza maswali ni mengi sana. Mimi ninachokuomba subscribe, weka comment, nenda YouTube andika JTV Online kwa Kiswahili pale, utakuwa umefanya vyema sana. Mimi ngoja niondoke. Kama utakuwa umenipenda sana, nifuate Online TV. Bye. Mwamenzeneza. Turashima Imana. Kubatakuzi kubariko bararaba TV yacu mu kwidondora. Murakoze cyane. Je nitwa Ahishakiye Patient, nkabasanzwe mvuka muri commune Ntahangwa muri zone ya Kamenge. Hanyuma sanzwe di president w'umugwi. Muguma mwabonye kuri ETS Kamenge umugwi witwa JEUNESSE FC. Yego. Twabonye twumvise ngaha mwidondora muvuga ko mwigeze gukinira umugwi abagenzi FC, akabariho no mugwi mwashoboye gutanamwo uno munsi mukaba no mwanagize insinzi ko haje kwanza kuri mwebwe. Murakoze cyane mbo kujyanye nabivuze abagenzi FC mwabonye tuvuye gukinana nayo numugwi wandeze kuko kuva muri 2016 narawukinira hanyuma birashika ndabihagarika vy'umupira kubivanye n'ubuzi naciye njamwo biranyangira kugira ngo mbandanye nkina umupira, ariko rero nanje niho naciye ngira icyumviro cyo kuvuga ntireka nanje créer equipe yanje nijya mwabonye ni Jeunesse ugaruka go muri commune Ntahangwa. Rero byashimishije cyane kuko nasanze naringeje kugerageza yuko abe ko nanje umuvyeyi yandeze ariwe president wa abagenzi. Urazi ko mu bacumugani bati investe mbera nkase n'umupapa yandeze muri equipe abagenzi. Nje nanje nakuze nagerageje rero kugira ngo ndabe nanje ngubu zanje aho zigarukira. Yego. Nigiki cyabatumye canke caguhaye motivation yo kuvuga ati nanje nungire timu yanje bwite? Motivation ya mbere nuko nsanzwe ndumukukurike mu vy'imipira narakinye imigi mwinshi dore kuri Rukinzo muri 3e division, ndava muri Rukinzo canja muri Aigle Noire 2e division, mva muri Aigle Noire canja muri equipe yitwa Les Jeunes Athlétiques yonganye mu Bujumbura. Niyo rero muri 2019 byaciye byanka bivanye n'imvune nagize z'amaguru iranga ndabihagarika. Rero mba sanze passionné mu bintu bya football. Nacuka kibi ubona ko cyari kuba hagati yawe n'umumenyereza wawe wa kera mu gukrea team yawe equipe yawe? Bo mu bisanzwe ntacuka kirimwo kuko sanzwe narahagaritse umupira kuva kera. Rero muri uno mwanya nta mugwi numwe muri umigwi yose navuze, nta mugwi numwe uri inyuma yanje nguri kurandondera. Narahagaritse naramaze bavyita kupasiona. Umva ntacuka gihari, ahubwo nyabona ndazi nabo nyene naho bari barabishima kuko babonye yuko umenye bampaye nanje ndiko nagerageza kubireza abandi. Twumvise ko ari umugwi wo muri commune Ntahangwa, donc nabakinyi bo muri commune Ntahangwa. En fait nta mukinyi wo hanze ya Ntahangwa ashobora kuza gukina muri Jeunesse FC canke umukinyi wo nga ava gukinira Jeunesse FC akaja mu wundi mugwi? Yego barahawe ikaze kuko numugwi icyambere n'umugwi ugwaruka rurike muri commune Ntahangwa, ariko ntibisigura yuko turonsa abandi bashika kuja kwiyunga mu mugwi wacu. Turabahaye ikaze kuko dukeneye yuko ugwaruka tuja hamwe duhanahana ivyumviro, ni objectif y'iyi equipe. Yego barahaye ikaze abavyifuza barashobora kuza, turabahaye ikaze. Na kangonongono wumvise kuri kocha canke president wa team waho dukinira canke na kanuka gashamira canke akuka kabi kabayemwo muri mwebwe kubona umuntu yareze akamutsinda ibitsindo 2 kuri kimwe? Murakoze cyane. Murazi icyambere muri football ni fair play. Icyambere muri football ni fair play, hariho gutsindwa no kunganya. Rero ndibaza ahantu twicaye
twahaye ukicaro kandi ndi kumwe n'umuvyeyi yandeze nta cyuka gihari nyabuna aheje kumbwira akajambo ati kuraje mbandanye yego murakoze cyane nawe jewe mu president w'abagenzi FC nkaba nitwa Shimirimana Papi alias Gapapa abantu benshi je baranze ngaha muri Mukamenge jewe baranze cyane abantu benshi yego twabonye umukinyi wawe niwo yahoze ari umukinyi wawe yego Dudu yahoze ari umukinyi wanje twakinana igihe kirekire byagenze gute kugira ngo asabe urukino canke nimwe mwamusabye kugira mukine urukino ruvandimwe canke byagenze gute mbone wawe bidusabye kubera ko yabonye yuko je no president wiwe ansabye ikintu ushobora kumwangira mu gihe ya crea iyo timu yiwiwe igihe yava muri timu yawe hari icuka ciza canke hari icuka kibi kugira ngo nawe aje mu gihe ya crea iyo timu ntiwabonye ko ari aje gutana nawe canke ko aje kugira nka bras de fer mu bintu by'umupira nkawe igihe yave muri equipe yiwanje hari icuka ciza kubera n'ubundi niba ari icuka kibi twagukinana nawe kandi hari match y'ikivandimwe mboni kuvuga yuko twakinyanye kandi umupira wagenze neza kandi urazi yuko ahurana babiri agasinduma yego wimva gute umuntu wareze ku ntambwe ageze ko uwo mushikiriziki ku ntambwe ageze ko turamufelicita aguma abandanya nyene asatira kujya nyene kugira ko ejo bundi asabye undi mugwi match amikare nk'uko nyene twakinanye iyo match ayisinde niko kwevura ko umuntu twabonye ari abajene bose eske timu yawe irimwo abajene gusa canke harimo nabisumbuye gatoya je timu yiwanje ari nabisumbuye nka bisaba umure benshi muri timu yiwanje n'abajene kuvuga ko njya match n'ukuntu hayibonye nzenya igisindu kigira kabiri wabonye yuko haguye imvura umukeperi kandi ugase umukepero bisanzwe no umuntu nyene umupetsi wo ngaha no mekanicien ariko umukeperi yaragiye yabaye bubafasha nyene nk'ujya gori kuboko umuntu ayisinze yatinjiye gusa igitsindo cya kabiri kuvuga yuko tuzobibona neza muri retour urumva yari ale hari na retour yari na retour kandi turayiprepara muri 2 semaines muri retour mubona hari iki mwohindura kugira ngo namwe mubane gutsinda canke mubereke ko mubereke critique y'imacho no munsi kuvuga yuko mbona abonyene Dudu yabyemeye abonye yuko mu rukino twabasinze mu rukino ma possession ni kuvuga gusa abonyene cyo gutuma navuze yuko ahurana babiri agasinduma yego tubashimire rero ku kanya mwaduhaye twari twaje kwifatikanya namwe murakoze cyane twebwe turabashimiye ku mwanya mwafashe wo kuturindira tukakina yo match na reception tuba turi kumwe namwe mpane bayizagiye merci beaucoup